Oscar n'umuntu umwe mu bazanye Kirikou amukuye mu ntara y'Ingozi akamushikana Bujumbura agashikira iwawe mu nyuma akaja muri Bantu Bwoy. Byagenze gute umutwaye muri Bantu Bwoy, byo bavyaje gute hoho kugira uhure na Kirikou? Kirikou twahuriye muri show y'abana yari yateguwe n'umuntu yitwa Signorine kuri Buja FM. Hama numva ndamukunze, mbonye ngene arapa, ndavuga nti uyu mwana afise talent. Hello guys, hello bakunzi wa Black TV, ndabaramukije muri hose, muri kumwe na Jacksa kuri kamera, turi kumwe na Frank, turi kumwe ko byitwa umuntu ari muri business yo kudandaza papa tubivuga ko yambika abastar, yambika abajeune, yambika umuntu wese vraiment ugiye muri Oscar Fashion vraiment uva hunezerewe kwibenziza byose ugasanga niyo top. Ni Oscar umwe tuzi wa wundi tukunda kubona ku supporting abaririmbyi, yaguma yambika abaririmbyi. No musi ye twashimye kumugenderera tubwire byinshi bijanye n'umwuga wiwe yahisemwo n'igituma yahisemwo uyu mwuga, ni byinshi twumva. Gira subscribe, gira na commentaire. Oscar ndakuramukije cyane. Vuga nko murafise murare. Yewe ndayifise n'indirenzeko. Oscar ku mazina abavyeyi bakwise witwa nde? Nitwa Mbonima Oscar. Yego. Oscar Mbonimpa. Oscar Mbonimpa. Umva abona ibimuha. Mwumva n'izina n'iryo muntu. Oscar tuje ku buzima bw'iwawe. Oscar yatanguye umwuga ryari? Yewe. Umwuga wo kudandaza. Kudandaza je nawo utanguye hareze nk'imyaka myinshi, n'ibintu navuga nti ndabirimo kuva nkiri umwana mutoya. Yego. Ahe Bujumbura canke abana avukiye mu ntara ya Gitega hose naradandaza. Oscar n'umuntu yaje ava tuvuga ngo nabantu baje bavuye mu ntara, tuvyitwa ngo mu ntara ya Gitega, ariko agashika muri Oscar n'umuntu yakuze mu buzima bwoye, ariko kasadio yarose ubuzima gatuma agira aha hantu turi ukabona ibintu bwo byose bimeze. Oscar atubwa ubuzima bwiwe ngene yatanguye n'ingene byaje. Uvuze ngene byaje n'ingene twatanguye yaba story ndende. Tugire resume basi gatoyi ducire ku mayange. Oscar yizehe? Oscar afise abavyeyi? Oscar nta bavyeyi afise, ariko navuga nti ndafise abandi bavyeyi Imana yampaye, umuryango waragutse, ariko kubw'amaraso nta bavyeyi ngifise. Kandi kuba atabavyeyi mfise navuga nti ubuzima bwaragumye gato parce que nari kugira chance yo kwiga nk'abandi, ariko ivyo ntivyakunze igihe kirekire, ariko nyene kwa kundi nyene ndashimira Imana ko bimeze. Yego. Amashuri mato wize he? Yewe nayize ahantu bita Kuceru, ni ntara ya Gitega. Ariko nyene nibaza kujya amashuri tugandanya cyane. Oscar tuje kuvyitwa umuziki no kwambika abaririmbyi, icumve cyo kwambika abaririmbyi ahanini muri rusangi nivyo novuga ngo niyo business yawe. Kuko wagize iyo ide kumva ko kuko abastari tuguma tubona bambara neza, baja kuma makonsere ya ugasanga bambara neza, ugasanga ari mu bantu benshi bakunda kuvuga, ari mu bantu benshi gusanga bavuga ati Oscar adusupportinga, Oscar adufasha muri ibi byose. Oscar kuri wewe abaririmbyi ico cimbe cavuye kugira wumve ko wo bafasha no kubambika byose birimo? Novuga nti idea je mu ndavuga nti one day umunsi zogira shop, kandi shop special mizo baya primo ama style nyene agezweho. Uyu munsi ndashimira Imana kuko ndagerageza, kandi abaririmbyi ndazi nabo nyene birabaryohera kubona kuko uyu munsi barishobora kuronka ahantu bakora ibintu vyiza. Yego. Urumva ni Oscar uri mu journaliste, uri umuririmbyi, uri mu nyagihugu, urashobora kuza kwa Oscar ni muri village. Oscar tuko turavuga turi mu mpera z'umwaka, ni giki kurategura ku baririmbyi no ku bantu bose muri rusange? Sinova ku baririmbyi gusa, mvuga ko banje muri rusange, ni juste kubaha kaze, kubera ko turafise ama surprise. Novuga nti surprise ni nyinshi kuko hariho ibintu vyiza turiko turazana bigezweho bishushe
twifuza ko mu mpera z'umwaka abantu bazobaryohewe kandi bambaye neza kajyo kwiza kubaha karibu kwa kundi nyene dushigikirane duteze umuziki ndundi imbere twishikane ku rundi rugero twamara ama style meza tukora ama video meza asa neza ibintu bya gutyo ego Oscar kubyo twumva cyane kubyo twabonye Oscar n'umuntu umwe mu bazanye Kirikou amukuye mu ntara y'Ingozi akamushikana Bujumbura agashikira iwawe mu nyuma akaja muri Bantu Bwoy byagenze gute umutwaye muri Bantu Bwoy byo bavyaje gute hoho kugira uhure na Kirikou twahuriye muri show y'abana yari yateguwe n'umuntu yitwa Signorine kuri Buja FM hama numva ndamukunze mbonye ngene arapa ndavuga nti uyu mwana afite tala ndamubaza ubahehe arambwira ko aba Ingozi ndamubaza ufite abavyeyi arambwira toya nyiganiye ubuzima bwiwe numva n'ubuzima bugoye peut-être nanje kubera ubuzima naciyemwo bugoye narumva ko nyene nogira iki ndamufashije kumuzana i Bujumbura novuga nti kwari kugira ngo ndamwiyegereze ndamwigishe hamangira Imana rero umuntu yitwa Fizo novuga nti Bantu Bwoy muri rusange yarafashije cyane kuko yacivuga ati uyu muntu turamuzi kuva kera reka tumwakire abayinje muri Bantu Bwoy gutyo ego Oscar numwe mu twavuga ngo mu bavyeyi ba Kirikou batumye ashika i Bujumbura umunsi Kirikou ari mu bana batoyi Kirikou muramuzi yuko n'umwana yavuye mu ibarabara ariko no munsi ari muri Bantu Bwoy uravye video ziwe uravye hape yiwe urabona ko ari umwana vraiment abishoboye Oscar turi muri entreprise yawe niko no bivuga ku bantu bashaka kumenya Oscar ahatumbereye wo badresa gute Oscar akora muri Village Market akora muri Village Market ku nimero F10 novuga nti karibu beshi barahazi Oscar si mushashi Bujumbura Oscar amaze igihe ariko nyene kuri babandi nyene batahazi tiko turababwira karibu byiza byinshi birahari mu mpera z'umwaka si kubaririmbyi gusa ariko ni ku bantu bose muri rusange abavyeyi bafite abana babazane tubambike neza ego amasiteri meza agezweho ashushe ari mu gihe cya none urumva umujyagurugwe ku bantu bose nta mustare ntaki twakumwe na Oscar umwe mu bantu twavuga afasha abaririmbyi batera imbere mu buryo butandukanye Oscar reka ndagushimire murakoze cyane ndabashimire mwese abariko baradukwikirana muri kumwe na Jacksa kuri kamera turi kumwe na Frank gira commentaire ugire subscribe urumva ko ari umuntu vraiment afise urukundo afise gufasha abarundi abaririmbyi kugira ngo bazamuke donc babe international bambare neza bagira ama video meza murumva ko ari umuntu afise umutima nibikorwa na benshi ariko urumva ari muri bamwe babikora usanzwe mubizi gira commentaire ugire na subscribe ciao naho butaha